uyu mugore umupfasoni w'umupasitori vyagaragaye mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2017 gafise kanseri yo mw'ibere. Iyo kanseri yari igeze ku rwego ruteye ubwoba ku buryo abadoktori batabasha kumubaga kuko iyo kanseri yari yafashe ngo mu bihimba vyose vy'umubiri, nko mu nkokora, kw'izosi ryose ndetse n'uruti rw'umugongo rwari rwafashwe. Rero twari dufise igikorane gihambaye co gukira indwara mu kwezi guheze kw'icenda, igihe Pastor Okyung Kim yatangaza ijambo ry'Imana ko ukuboko kw'inkomezi kw'Imana gushobora gukiza ibihimba vy'umubiri vyose bigwaye kanseri. Uwo mupfasoni yaciye atangura kumva ubushobozi bw'ukuboko kw'Imana butanguye kumukorako. Nabonye ukuboko kwinjira mw'ibere, kandi nawe n'uwo mupfasoni uko kuboko yarakwiboneye muri uwo mwanya mu gikiriza ciwe. Yaciye avuga n'ijwi rirenga ngo ndakize ubu nyene, kanseri irakize, ubu ndidegemvya. Yaciye afata ingingo yo kuja gupimisha kwa muganga, hama asanze yarakize azoca aza gushinga intahe. Ubu rero ari ngaha ashinga intahe kuko yaragiye kwa muganga, bamaze kumupima basanze yarakize burundu. Yatanguye akorora nabi kuva mu kwezi guheze k'umunani ndetse yanadahwa amaraso. Yaciye ahitamo kuja kugirisha ibipimo, baca basanga arwaye kanseri yo mu mahaha imaze kugera ku rwego rwa 3. Nubwo biri uko no munsi ni umunsi w'ibitangaza, ni umunsi vyahora bidashoboka biza gushoboka. Yaramaze gukira iyo kanseri yo mu mahaha yo ku rwego rwa 3 nk'uko abaganga bavyemeje. Haleluya! Icubahiro kibi c'Imana yo yatakinanira, yashoboye kunesha kanseri hama ikamugira uwidegemvya. Amahaha yiwe yari yarononekaye, umuganga yari yamubwiye ko atacoba bakimukorera ngo baramire ubuzima bwiwe. Rero yategerezwa kwambara imashini yoza iramufasha guhema. Ubu rero iyo mashini yamufasha guhema yarayitaye. Haleluya! Imashini yo guhema, genda ntabwo nkigukeneye, ubu ndi muzima. Igitangaza caciye kiba ko kanya mu izina rya Yesu. Dermatomyositis, iyi ni ingwara ikunda gufata imitsi ikabura inguvu. Igitangaje, uw'iyi ndwara yafashe yari umuganga w'umudoktori. Mu gihe imitsi y'umubiri yose yamaze kononekara, ntiyaragishobora kwicarika ku ntebe canke ngo ashobore kuduga nk'ahantu hari ingazi. Rero uno musi mu kiringo c'amezi 11 yaramaze agwaye, ubu arashobora kwijana akicarika ku ntebe. Icongeye kuri ivyo, ntiyashobora kwicara ku ntebe umwanya muremure kubera ko nta mitsi yari agifise. Ariko rero uyu munsi arashobora kwicara, guhaguruka, kugenda, gusimba ndetse aratambuka ata kibazo na kimwe. Yari yabazwe bimwe biteye ubwoba kuko bategerezwa kumushiramwo utwuma 15 kugira dufatanye amagufa yari yavunitse. Uno munsi yaje yicaye ku gakinga k'ibimuga kuko ntiyashobora gutambuka. Rero mwibaza vyagenze gute? Ubu nacicaye ku gakinga yakavuye ko utakigasubirako. Aratambuka ubu. Ikindi gitangaje congeye kuri ivyo, ntiyari agishobora no kumva kuko inyumviro y'ugutwi kw'ibubamfu yari yarononekaye. Ubu gutwi kugurutse, arashobora kumva ibintu vyose. Turashimiye Imana yamukijije. Amen. Ubu ntagikeneye ka gakinga k'ibimuga, ubu arumva neza. Haleluya! Ariko arasimba. Haleluya! Uyu mugabo yaragwaye ingwara yitwa Parkinson, yarayimaranye imyaka irenga 10. Amen. Iki ni gitangaza, aho umuntu agendana uburwayi nk'ubwo aronka igitangaza. Yavuze ati nta kimenyetso na kimwe c'indwara ya Parkinson cumva mu mubiri wanje. Paralize yose yaragiye, ubu ni muzima. Yagize isanganya riteye ubwoba ku buryo inyumviro z'amatwi zose zononekaye, ntiyabaye gishobora kumva na kimwe. Rero hari igitangaza cabaye nk'uko mubibona, ariko aravugana na Pastor Jean, amatwi yiwe yugurutse, ubarumva. Haleluya! Ishimwe ku Mana yacu, icubahiro kibi c'Imana yacu y'ibitangaza. Uwo muvukanyi yaramaze imyaka 25 agendera mu gakinga k'ibimuga kubera ubwonko bwiwe ntibwari bugikora kubera paralize. Nejo hashize yari yicaye mu gakinga kuva yavuka, ubu nibwo atanguye gutambuka. None raba ariko aratambuka. Nari nibaza ko yokawa yatambuka nk'uku, ariko ico gihe ntivyakunda. Ubu nibwo bwa mbere ashoboye kuba yotambuka nk'uku. Imana iriko irakora ibitangaza kano kanya. Imana ishimwe kubimukijije kanseri yo mu bwonko. Azobandanya atambuka, nubu ariko aratambuka. Yagize isanganya haraciye imyaka 20 kandi vyari ibintu biteye ubwoba. Iyo mpanuka yari iteye ubwoba ku buryo yatumye imitsi ituma umuntu abona itagisubira gukora, kandi amagufa y'amaguru ntiyasubiriye kureha. Umutsi w'ijisho ry'iburyo warononekaye kubera iyo mpanuka ku buryo igihe hataba yambaye amarore yabona ivyijiji. Ariko ubu raba arabona. Haleluya! Ubu arabona ibintu vyose neza.
Imana yagarukanye imitsi y'amaso iraba mizima. Umunsi umwe yagiye ku bitaro kugira ngo bamutere urushinge gongereza ubunini bw'amagufa. Ubwo rushinge rwamuteye ibibazo ku buryo amagufa yiwe yaciye atangura kubora. Kubera ubuto bw'iryo gufa, umubiri wiwe wose waciye uba pararize. Umunsi wa mbere aza hano yahuye n'igitangaza ku buryo yasubiye akongera agatambuka. Rero ikibaye uno munsi nuko muri uyu mwaka ariho yakiriye kubohoka. Ubu aridegemvya nta bubabara acumva, kandi bubaye ubwa mbere ashobora kuduga ku ngazi, aragerageza kwiruka. Ubwa mbere ntiyashobora gutambuka atitwaje ikibando. Amen. Ubu yasubiye kuba muzima. Haleluya. Turashimiye Imana ikiza. Vyatanguye nka kanseri yo mu mafyigo ariko biza kwandukira ibindi bihimba birenga 5. Ibitangaje Dr. wamukurikirana yamubwiye ko kanseri yari yaragiye mu bihimba birenga 5 ariko ko yayikize. Imana yakoze ibitangaza, ni Imana iriho. Imana yacu ni rukundo. Ni Imana y'inyabushobozi ikiza kanseri bitayigoye. Niwizere ko ari data w'urukundo ashobora kubohora umuntu akamukiza kanseri zirenga kuri 5. Yarashoboye kuba yokira kanseri yo mwibere ndetse na kanseri zari mu bindi bihimba zarakize. Imana iriho nuno munsi. Televiziyo Tanganyika.